bagomba gukina nabo mu gice cya kabiri gishira icanyuma. Patrick, Ngozi City beriminye Muzinga, Rukinzo beriminye ekipe ya Rocky City y'Inyanza, bageze muri demi final bahuriyeyo. Amahirwe arangana gute mu rukino rwo gutangura imbere y'uko Rukinzo izokwerekeza Ingozi izi neza ko mugenzi wabo bakora akazi kamwe ko gucunga umutekano yagezeyo bakamuremonta? Ni urukino ruza kuba rukomeye bwa mbere na mbere bwo kuko ubundi Ngozi City ntibagaragara nka ekipe idasanzwe iyo naniza Rukinzo, ariko bakoze ikintu kidasanzwe ntazi ukuntu bakigenje ariko baragikoze. Bakoze amateka yo kugombora ibitsindo bitatu ibyagaragara nk'ibidashoboka babigira ibishoboka, bijanye bafatirana kuhagarara nabi ko bakinyi ba ekipe ya Muzinga batsinda ibitsindo bigera kuri 2 by'umutwe. Ibintu bigenda neza bagombora ibitsindo bigera kuri 4, byumvikana ko ubwiza bwabo bushingiye ku kuba bari hafi y'abafana babo babwirikanye muri runo rukino bakinye na ekipe ya Muzinga Football Club. Umunsi bagiye gukina urundi rukino basanga ekipe ya Rukinzo hano kuri Stade Intwari, ni kibuga kitaboroheye wanashima n'imbere ya Muzinga canke muziri nkino bagiye baragikina kuko match zimwe nta nsinzi bigeze bakura hano uretse match banganije. Ni kibuga kitaboroheye cyane bagiye gukinira ko bahura na ekipe nayo imwe mu ekipe meza muri championnat yitwa Rukinzo, yifisemwo amwe mu mazina akomakomeye kandi meza muri championnat Primus League, harimo n'umukinyi ariko arazamuka canke ariko araduga muri no minsi mushasha kandi mwiza yitwa Merveille. Nakunze ubujya kina ububangutsi bwiwe, uburyo nubwo ushama occasion menshi ariko agaragara nk'umukinyi polivara mu kibuga ku mpande mu kuri 9. Waraba fise uyu muhungu Chanja Mos mu bakinyi nabo bakiduga cyane muri no higano ya Primus League, ariko amaze kwerekana ubwo bwiza bwiwe kuva ku mpande zige zitandukanye z'ikibuga. Iyo polivalence mu bakinyi bi ekipe irahari, ndetse unaravye n'umumenyereza kosora buri munota buri mu segonda kugira ngo ekipe yisange muri forume nziza buri kanya. Wanaraba ni match ya Rocky City wamenga ni match isanzwe bafise performance ndetse bamaze no gutsinda ibitsindo byinshi. Umumenyereza ntashobora kwicara abona ikintu kiko kirapfa mu kibuga, rero kugira umumenyereza nk'umuntu nakarusho, kandi wanaraba n'ivya kosoye ugasanga ibintu bimeze neza cyane. Uwo munsi uravye uza gusanga Rukinzo bafise byose byo bosabwa kugira ngo bitwe ekipe nziza, ari navyo bintu dufata canke twifashisha tukavuga ngo kuki koca tutakubona nawe ugwana mu maike twatwara ibikombe. Kuko iyo uravye usanga Rukinzo bafise umunyezamu mwiza, bafise defense nziza, bafise hagati heza, bafise no mu busatirizi bwiza. Ikintu conyene kandi gikomeye cyama kibatangira buri gihe gituma twama dutahura no mumenyereza yitwa Mibura Bobakar ni nk'ikintu gifatana Musonga Football Club. Ni ekipe buri mwaka izana abakinyi bashasha. Ndetse ku ruhande rwa Rukinzo ho ni mu mugwi umenga utanga amahirwe ku bakinyi basana bariko bananizwa n'ama ekipe bahoramo canke kariyeri zabo zisa n'iziriko zirananirwa, ariko kandi ikaba na ekipe yo guha amahirwe abakinyi bakiva mu vyicaro bito bito kugira ngo baze berekana ubwiza bwabo muri championnat nkuru, kandi bikaba race mu mpande nyinshi. Ni ekipe yatora muri abakinyi benshi bagiye batandukanye, ivyo nta muntu yonabigarukako. Iyi match y'ino munsi ni match igiye guhuza imigwi ibiri mu bijanye no kugwana kwabo n'amahirwe y'abahabwa bitari ku rwego rumwe. Sinoshira urwego rwa Ngozi City ku rwego rwa Rukinzo, uretse ko kandi mu bintu bari muri championnat Primus League par exemple nk'ubu Rukinzo ne ekipe yo kugeranya na Ngozi City muri championnat inyishu ni oya. Ho twaja no mu bakinyi twoja inyuma tukaraba ngo muri defense centrale ya Ngozi City barafise umukinyi nka Victoire ntawe. Wanashima waja mu busatirizi barafise umukinyi nka Chanja wapi. Hagati mu kibuga hehe ugasanga iyo ugereranije muri rusanga abakinyi ndetse na ekipe muri rusanga ivyimaza kugera ko muri no championnat tutitaye kuri kahise, ariko nayo irabafise abahungu b'Abanyakayanza ababa
yitwa nde? uwo muhungu nakina ku ruhande inyuma no Yes, kina ku ruhande mugabo Viateur nabonye Viateur ari ukuntu bamwe ni umukinnyi mwiza muvandimwe abonye bamaze gutsindwa bitatu imbere ya Muzinga yihagarariye mu kibuga araba nk'uko yifashe mu mafi none ngaha bigenda gute ariko kandi bati ubundi je Abdi ikintu cyonyine gituma iyi equipe ya Ngozi City ndayisha ama equipe ashobora gutanga challenge muri liga nakano bankore imbere ya Muzinga no mu bintu nari nibaza ko vyoshoboka ko bokora muri kino gikombe cy'umukuru w'igihugu no mu ma equipe nta amahirwe kurengana umuce wa mbere muri iki gikombe ndavuga muri quart de finale equipe ya Ngozi City yari equipe ya mbere rero ko abana koze bino next pre dasanzwe ubundi ndiri surprise bonkora imbere ya Rukinzo ariko ubwiza bwa Rukinzo ngereranije n'ubwiza Ngozi City bamaze kutwereka muri ino sezo naho vyonganira jewe ku bwanje ndabona ko Rukinzo bagiye gutsinda match uretse ko nabo ikintu cha consistency mu mahiganwa bagiye barakina kwerekana ngo match na ikinye neza ubu match ikurikira ndayikina neza nk'iyo nakinye mbere usanga umenga biragwe ku ruhande gwa Rukinzo Football Club ijya equipe ifise abakinyi bamwe bashobora kuguha akazi kadasanzwe here kuri no musatirizi wabo nimero 9 ndavuga ku ruhande gwa Ngozi City nawe nabonye ari umukinyi mwiza good news kuva novuga ngira mu masezo nk'atatu yose bamaze muri championnat nk'abiri bamaze muri championnat Primus League ugasanga ni equipe itanga challenge buri gihe novuga ko no kubirindira ariko je ndahamagwe equipe ya Rukinzo kwitwara neza muri urukino novuga no kurindira tukaraba ukuntu iyi equipe yitwara muri izi nkino ariko amahigwe ni menshi ko ku ruhande novuga gwa Rukinzo bisanga batsinze match imbere ya Ngozi City nubwo bashaka kudukirira surprise le equipe twabonye nayihindagurika waraba uko bagiye barakina championnat ya première division nivyo bamaze wanashima na match zigera kuri zibiri batazi kintu citwa gutsinda ndetse banatakaza ama match muri championnat nkuru ya Primus League ni equipe yazwe kwisanga gato muri danger yo kuba mu migwi igwanira gukoroka match iruka bagiye kwa Musonga bakira Musonga ati batsinzwa ne unaravye na match baheruka gukina muri championnat Primus League bari batsinzwe na equipe ya Muzinga nako ya Rukinzo ibitsindo 4 wanaraba n'izindi matches zigiye zitandukanye ni equipe by'ukuri itanyeretse uguhangana kudasanzwe rero kubwanje ndabona Rukinzo nka equipe ifise amahirwe yo gutsinda no Rukino mboyamba finale muri iriya nzira amahirwe araba ya Rukinzo amahirwe araba aya Ngozi City bishingiye kuki ijya nzira hari ukuntu byatomboranye ubona ukamenga ni za nzira za Real Madrid za Champions League ukabona iriya kote ya Barcelona umuvandimwe yanyandikiye ati ntubona ko mva na Real Madrid ikiriya Barcelona yarahemukiye umupira wa Espagne ubona ariyo equipe yari kuduhagararira neza yahura na Arsenal bagakina total football ati kandi iyo yagira amahirwe yari yaciye ahantu horoshe pa raporo yaho Real Madrid yaciye ati sindiko ndayivugira ati mugabo inzira ntabwo zisa uriko uraraba ku ruhande gwino equipe ya kwino nzira ya izi nzira za Coupe du President nazo nuko uravye ahantu Vitaro Aigle Noir hanyuma handi Rukinzo Ngozi City menga ni match zitanganya uburemere bitanse bikunze uretse ko nta muntu agera muri demi finale na cyane ko n'uwahageze uyu muntu asezereye Muzinga yagangiye uno mwaka je novuga ngo nibanahemba nibaza yuko ari equipe revelatrice de la saison je ku ruhande rwanje Muzinga uravye abakinyi surprise bakreye equipe iraduze ese nindi dakubise Muzinga nindi tababaje byibuze ngo inamukure ko amanota abiri equipe agara ntibanganije ngaho igomba revelatrice ntiboyimuha revelatrice ntiboyimuha namba ko gashimwe kaba kuko aba hariho vision
Vision none ese Vision ikoze iki iriya ekipe iva muri deuxième division oya ariko nivyo ekipe Vision ikoze iki Revelatrice ni Muzinga namba yabaye ya gatandatu ikabibaye ya kane ni Muzinga Muzinga kuko none niyo bari Revelatrice kuko yari isanzwe ikina muri champion Muzinga pe Jemba mbona ari Muzinga umuntu arayikubise akubise remontada bitsindo 3-4 iyo ekipe niho reka kuyiha amahirwe Rukinzo nayo ishitseyo yatoraguye ibisi yuzuye yasanze abantu aho ibisi ipfiriye yavuga ati Patrick we ko imodoka ipfuye reka jewe sinibwo ndagera ku gituro nimwurire jensi nongere nipakirire ihura na Rock City irayitikura byiza by'abantu ku bitsindo binga 11 kuri kimwe 11 kuri kimwe indugwi ku busa 4-1 uwo muntu umenga yaciye ahantu horoshe ku buryo byotuma atagira paraporo wasezereye Kayanza United paraporo wagize gute na gute ariko wumve ngo iriya demi final Jembo na first of all twa predicting yuko demi final izoba igisoda n'igipolisi tukabona derby y'umutekano abo atise ninda urinze ku rutuyundi baraduhombeje mbona bageze gutya baraduhombeje n'ibintu banakoze ntibinaba ariko ntacu reka tuze turabe Ngozi City gore comeback turabe kwivyo yakinye kiriya gihe iyo nabisubiramo Ngozi City reka turabe kuko yatsinze umusada ko wezinda n'umupolisi ni yikubite mu gatuza turabe nayo ubundi bwo iriya match mbona ari senkani ko barigenda kubwira je senkani umwe arafise iyo confidence yahavuye abantu batamuha amahirwe atansi yuvuye ahantu Patrick abantu bataguha amahirwe nawe bituma icizere kigira gute kiduga hanyuma uyundi wasanzwe acifitiye kuko paraporo naho arenganye nibyo ntasinze ekipe ikomeye ariko ku ruhande rwa Miburo uravye abakinya afise tumutelefona ngarabakinyi afise abakinya 28 abandi bafise canke n'abafise jumukinyi wese ntinisha mbafise ico cizere yuko nawe nyene ndamushira mu ico cizere kwagera kure nuko menga ntitwabigarutse ko ku munsi wejo iyi ekipe uravye ko ifashwe uravye ko kora entraînement yambaye uravye staff yayo ndavuga ekipe ya Rukinzo noneho basohoye ni na ekipe bishoboka ko shaka ko bagiye gukina yahembwe paraporo naba abandi ntavyo nzi ariko burya bakinyi ba Rukinzo ngo bahembirwa kimwe n'abapolisi gukina n'umuntu rero yahembwe Patrick uramenya niyo ni facteur niyo ni facteur iremereye kweri match ya mbere ngaha ya kabiri roturu iyo niyo advantage mbona ya message I mean ya Ngozi City niyo advantage bafise niyo advantage barayifise pe buya guhera hanze ukazoraba ingene upfunga ibintu byawe ariko ni equipe nabonye idafunga kuko no ngaha na mbere niko byari byagenze namakosa agomba kudakora Miburo yo kuraba ingene iyi equipe ayibabaza kare kandi na roturu akaraba uburyo ayitsinda ni na match wanashima twari twabonye vuba kuko hari haize journée zibiri gusa tubonye aba babiri babacakiranye ndavuga muri championnat Primus League ubwo muri uru rukino bakinye muri retour equipe ya Rukinzo yatsinze yibasiye cyane ngo zisite babatsinze ibisindo 4-2 kwabongeye guhurira muri kino gikombe citiro umukuru w'igihugu nakazi kadasanzwe kuri izi equipe zibiri nivyo ntibiranabaho ko ngo zisite batsinda Rukinzo ntibirabaho nta na rimwe uretse ko Rukinzo izinda ko Ngozi City itsinda Rukinzo ntibirabaho uretse ko gusa exploit yonyene imaze gukogwa abandi gwa Ngozi City nuko banganije rimwe mu match 8 zimaze guhuza ino migwi ibiri exploit Ngozi City yakoze niyo kunganya rimwe mu rukino rw'ibanze muri no saison batsinzwe 3 mu rukino rwo gusubirizwa batsinze 4-2 ikintu ca mbere bafise uyu munsi cyo shura kwavugira nuko nta kintu barondera muri championnat nkuru y'u Burundi yitwa Primus League ariko kandi mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu bafise iyo sanamu mu mutwe ibibutse ivyo bakoze muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma bikura ahantu hasa n'ahadashoboka kuva batsinda ibitsindo 4 bagombora ibitsindo 3 bari batsinzwe mu rukino rw'ibanze ariko uwo mwuka bahawe n'abafana ico cizere bari bifitiye ndetse n'ubwo bushake bubahesha gutsinda match ku rugero nkuru hari gihe ama equipe akora surprise ku kanyuma atahabwa ku gaciro muri championnat ya nkuru y'igihugu ariko ugasanga mu gikombe kindi baraje bakoza amateka ico kintu nibaza ko no mu Burundi tugifise nk'ugwibutso muri championnat yacu equipe yaje ivuye mu equipe ya nyuma ariko muri championnat ya Coupe du Président ikagera muri mu bice vya kure muri finale rero
kwa bagiye gukina no rukino ku ruhande rwa Mibura Abubakar agiye guhera muhira mu rukino rwa mbere ni match yo kugerageza kuronderamwe ibitsindo byinshi kugira ngo arabe yuko yo kwigira yogira ahantu heza hambere nk'intangashitse numumenyereza afise equipe vraiment yateguye neza umenga ni Pepe Guardiola ndavuga ya equipe azi neza ukundi kina afise abakinya yateguye afise amakarita agiye atandukanye nubwo rimwe na rimwe usanga bombukijije bagomba kumugirira nabi akagerageza guhindagura ibintu byinshi mu rukino hagati numumenyereza mwiza agiye kwakira equipe ya Ngozi City n'ivyifise ico ciza ariko uravye muri squad yabo ugasanga bafise abakinyi beza batangura mu kibuga ariko waraba abakinyi basubirira ukababura nizera ko Rukinzo itsinda match mu rukino rw'ibanze ariko ni nkuko twonitega surprise ushoboka mu rukino rwo gusubiriza ubundi kintu cambere nifuza kuraba muri no match ni Ngozi City bashoye gutsinda ibitsindo bini imbere ya Muzinga nziza ntibyoshoboka ko boza bagatangaza umupira w'amaguru kandi bagatsinda equipe ya Rukinzo nico kintu niteze n'urukino zokina ku munsi wa gatandatu ibicira bari kuri YouTube bamaze kwibona amafaranga 3,000 ari ya muri ahasanzwe muri Porto no kuza kuraba match turabika ruvamwe urukino nejo igice isa 9 yego nivyo kuri uyu mugwi wegukira igipolisi kumwe n'umugwi wegukira navuga ngo igisagara ca Ngozi ubwo no kurendera tukaraba eske bazokwisobanura gute ariko mbo yamba mbere ko twerekeza mu zindi program Holy Travel and Job Connect Agency babandanya kurungika abantu kwisumamwo hanze y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane ari